igihe cyose dufise amashimwe yo kuba hano kugira ngo dusenge. Tumaze kuvuga yuko tutazogira ibikorane bihambaye kwino mpera y'iyinga kuko tuzobironka mu mayinga abiri yo kuri Pasika. Nubwo bimeze uko dufise amashimwe kubwo amahigwe yose tuba turonse ayo turonka yo kumva ijambo ry'Imana. No musi nazanye ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham ubwo yavuze haraheze neza imyaka 30 ubwo yatanze hari ku Pasika yo mu 1957 nabwumvije mu buryo buramvuye. Ndibaza yuko bukomeza ukwizera. Nabwumvirije minota nka 10 bwamaze kungirira neza. Ndababwira igituma biba bitandukanye bivanye n'uri karavuga. Umuntu arashobora kuvuga isaha atakintu na kimwe gihambaye amaze kuvuga, ariko iyo umuntu amaze kuvuga biciye ku mwimenyerezo yagiranye n'Imana abazi icyo ariko aravuga, inyuma y'amajambo nk'ayo yiwe haba hariyo ubusa, ariko haba hariho ibyuzuye. Hariho ubutumwa bwiza bwuzuye. Tubayeho mu gihe uno munsi ndizera ko twese tubizi, hariho ibintu bigenda biba bibi bikaba bibi cyane gusumba uko umwanya umwe wese arumva agahato kaguma kaba kanini. Si twebwe gusa, n'abandi bose nico kimwe. Natangaye muri kino gitondo igihe bampamagara ngo bantangarize yuko umugore w'umuvugabutumwa w'umupantekote yaragwaye amaze kugenda mu baganga benshi, hanyuma amaze kwihebura byarangiye yiyahuye. Wampamagaye yari umugore w'umupasiteri w'umuprotesita, aravuga ati mwene data Frank, bishoboka gute ibintu nk'ibi bishobora gukoreka gute mu mugwi w'abapantekotiste? Ndishura nti murazi icyo ari cyo? Je ndazi icyo ari cyo kwihebura. Icyo dukeneye twese ni ubufasha bw'Imana. Kwidoga siyo nyishu, kandi no gurera amaboko nawe siyo nyishu, ariko gufatira Imana ku ijambo ryayo, ukizera Imana, ugafata ijambo ryayo ko ari ry'ukuri. Si bijanye n'ukuzinga amaboko ukavuga uti aba ari byo tugiye dukora ubu. Oya, reka twishire mu biganza by'Imana, nayo ikore, ize kwikorera. Turamaze kuririmba ngo umuganga mukuru ari hano hafi yacu. Nitwasaba ninde hagati yacu akeneye gukira indwara, ibiganza byinshi byo bya hejuru ndabyizeye. Dutegerezwa gushira ibirenge byacu ku isi y'ukwizera, maze tugasaba iby'iyo ndirimbo. Nta n'iyindi nyishu ihari. Murazi umwasi iminsi yose yamagerageza kugoza ibintu, si guhera no munsi gusa, ariko guhera ibihe byose. Niki umwami wacu yavuze, niki yihanganiye? Yakurikiye inzira yiwe gushika ku mpera. Dutegerezwa gukora natwe nk'uko nyene. Ntidushobora kwihambira ku bihe. Mwese nimwasoma ibyo abantu bakoze bagakorera umwami, muzobona yuko barareze umwami wacu umukundwa, bamurega nk'ibikurikira muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa 19 gushika ku 21. Yohana 10:19 gushika ku 21. Abayuda bongera kumupfa ku bwayo majambo. 20
benshi muri bo bati arimwo dayimoni kandi yasaze. mumwumviririza iki? 21. abandi baterega ayo majambo si nk'ayo hagazwemwo na dayimoni. mbega dayimoni arashobora guhumura amaso y'impumyi? iminsi yose hamye habaho ukumugwanya n'abahanuzi byabagendeye gutyo, n'umwami byamugendeye uko, na twebwe ni uko bitugendera, n'ibyo tuzobandanya ducamo. umwimenyerezo nico umwami yavuze muri Luka 6 igihe yisunga ibyo Dawidi yakoze n'abari kumwe nawe. muri Luka 6 baramureze, hanyuma aravuga ku murongo wa 3, Luka 6 umurongo wa 3, Yesu nawe arababaza ati ntaho murasoma iki ico Dawidi yakoze aho yari ashonje asonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akabira imitsima y'ibiterekerwa akayijya akayihako n'abari kumwe nawe, ari umuziro kuribwa ukuye abaherezi bonyene. 5. kandi arababwira ati umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. amina. iminsi yose haba hariho ikintu barega umwami Yesu mu bukozi bwiwe, mu butumwa bwiza bwiwe, byose barabinegura, ariko yarabandanije inzira yiwe. amina. nimwizere yuko abantu bagenda n'ibirenge, bagenda mu muduga, aho bari hose, iyo arabizera, inzira yabo izoba iduga, izoba irimwo ibigeragezo. ntidushobora kurindira yuko badutahura hano ku isi. niba dutahura hano ku isi, ijuru ntirizoba naryo rikidutahura. amina. ijuru n'isi, abantu n'Imana biratandukanye cyane kure. niba turi ku ruhande rw'Imana, tuzoshikirwa n'ibyo umwami yavuze ngo nimba baranyase namwe bazobanka, nimba barumviye ijambo ryanje bazokumvira n'iry'iwanyu. hazokwama hari imigwi ibiri, si umugwi umwe, oya, ni imigwi ibiri itandukanye. bamwe baremera byose ibivuye ku Mana, barumviriza ijambo n'umunezero. abandi nabo ibyo ntibyari bibereye hano, ariko murazi yuko no mu isi, no mu buryo bw'isi, hariho uburorero bwinshi butwigisha ingene abantu bama banegura. mvuze ivyo kuko twese tugomba kubimenyera, kandi cyane cyane tuzotahura yuko ibyo navyo biri mu kwizera kwacu, yuko atakundi vyogenda. niba uwizera atakintu na kimwe kije co kumugwanya, nca nibaza none yizeye nde? uwizera wese ntazotahurwa muri ino si. ariko singomba kuvuga uyu mugani, murazi jewe sinciye ubwenge kubw'inkuru za kahise, ariko ntushobora kunezereza bose hano ku isi. reka tugaruke kuri Zaburi 146 ahavugwa ku byerekeye abantu. Izaburi 146 umurongo wa 3. ntimukishimire abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza, kane impwemu ziwe zimuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe. uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira uwo munsi nyene. nasomye
cyungane cyangwa uno murongo naciye nibaza ku bintu byabereye i Golgota. Hariya naho hariho ubundi muntu yahaguye, ariko hajya umugambi w'Imana wari wateguwe ntiwaciye uhera, ahubwo waciye utangura. hajya niho ibintu bikomeye bihambaye byaciye bitangurira. ese ingene Imana itandukanye n'abantu ugereranije. Imana yari yarateguye umugambi, yategerezwa kuba umuntu kugira ngo ashobore gupfira mu mubiri, kugira ngo asohoze muri mwemu igikorwa yari yarateguye ibihe bidashira. Amina. Imana yabikoze nkana, kandi yashoboye ko muri uno mubiri w'inyama yambuye ububasha urupfu, yamize urupfu mu mubiri wiwe w'imwemu. ntiyashobora kunesha urupfu, ariko ni gusa mu mubiri wiwe w'inyama. aho rero niho yashikuye uruboyi rw'urupfu. Amina. ibyo nabibonye kuko ari ikintu gihambaye. abantu bakora imigambi, iyo bapfuye imigambi yabo ibirangiye. igihe umwami wacu yapfa, umugambi w'Imana ku bw'abantu niho washikijwe, wacitse ukuri. haravugwa kure muri Zaburi 146 ku murongo wa 5, umurongo wa 5, hahigwa ufise Imana ya Yakobo nk'umutabazi wiwe, akizigira Uhoraho Imana yiwe. Amen. 6, niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira ku ijambo ryiwe. Amen. umurongo w'indwi, acira imanza impazwa, agaburira abashonje ibyo kurya. natwe turagomba kubyizera muri rino joro. mu by'ukuri turasenga tuti uduhe umukate wacu w'uno munsi. uno munsi araza kuduha umukate w'ubugingo, aradukomeza uno munsi, uno munsi araduhumuriza, kandi arashobora no gukiza uno munsi. jambo ryiwe ni iry'ibihe bidashira, n'iryo kuri. ikimazi cyaratanzwe, dutegerezwa kubahuka, dufatire Imana ku ijambo. n'iki gice nacyo ni cy'ukuri. umurongo w'indwi, acira imanza impazwa, agaburira abashonje ibyo kurya. Uhoraho niwe abohora imbohe, Uhoraho niwe ahumura impumyi, Uhoraho niwe yemesha abahetamye, Uhoraho niwe akunda abagororotsi. Amen. umurongo w'9, Uhoraho niwe azigama inyambukira, ashigikira imfubyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka. Amen. Uhoraho azohora ahanganye, nk'uko byanditse muri Yesaya 38, 35:8, ngo inzira mbere n'ibipfu ntibyozimira muri yo. abo bonyine biyizi ko ari abanyabwenge nibo bacika ibipfu imbere y'Imana, nibo bazimira mu nzira y'Imana. Imana ntikeneye abayigisha, ikunda abemera inyigisho yayo, abemera bagahanurwa nayo, hanyuma bakayumva. nibo ihimbara. iryo jambo ribe iry'umugisha kuri twebwe. reka rero ubu twumve igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa mbere, igice cya mbere cy'ubwo butumwa bwiza. ejo tuzokumviza icya kabiri. turagaba kugira ngo abari hano bose uno munsi bazogaruke ejo bumve igice gikurikira. Imana ibahezagire mwese. turarimba tuti izere gusa, izere gusa. wizere gusa, byose birashoboka. wizere gusa, wizere gusa, wizere gusa, byose birashoboka. wizere gusa.
umwami Yesu ari hano, umwami Yesu ari hano. Byose birashoboka kuko umwami Yesu ari hano, umwami Yesu ari hano, umwami Yesu ari hano. Byose birashoboka kuko Yesu ari hano. No munsi ndagomba gusoma iyi murongo wo mu byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 2 umurongo wa 25 gushika ku 27. Byakozwe n'intumwa 2:25 gushika ku 27. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. 26. Nicyo gituma umutima wanje uhimbarwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoba nko mu gikari wizigiye ibizoba. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Mbega igisoma ciza muri rino joro kugira ngo dutahure ano majambo. Ibyo ayo tuvuga ko bwa mbere nifuza kubagabisha kubikurikira: ukutananirwa kw'ijambo ry'Imana. Imana igumye ijambo ryayo gushika ku rudome rwa nyuma. No muri rino joro turaza gushimika mu byumviro byacu mu buryo bw'uko Imana igumya ijambo ryayo. Turashobora kuruhuka mu mutekano wose, tukaruhukira kuri ibyo. Turashobora kwizigira iby'Imana yavuze, ni ibyo kuri. Ukwizera ntikuruhukira ku mucanga utwagwa n'umuyaga canke ku byiyumviro by'abantu canke amajambo y'abantu y'amateolojiya, ariko ukwizera kuruhukira burundu ku rutare rw'ijambo rihoraho ry'Imana. Ijambo igihe Imana iba yarivuze ibihe bidashira ni ryo kuri. Ntishobora kurisubirako ivuga iti oya siko nari ndabyumvira. Mwe murashobora kuvuga ikintu, nanjye nkavuga ikindi kintu, hanyuma tugaca tubona yuko dutegerezwa kubikuraho, tuba twabivuze n'ukwizera uko dushobora, ariko Imana iratandukanye natwe. Ni Imana itagira imbibi. Nico gituma nta kintu na kimwe ivuga kiretse kibaye agahore ntakuka. Ntirigera ikenera kwisubirako ngo isaba imbabazi. Oya, ico ivuze ni ukuri. Murabona Yesu hano muri ino misi, aho twibuka imibabaro yiwe no gupfa kwiwe igihe yapfa apfiriye abanyabyaha mu isi. Ariko kumbure imyaka ibihumbi imbere yuko isi ibaho itarabaho, Imana yari imaze kuvuga ku bwayo. Byari bimaze kuba ibintu byamaze gukoreka, byamaze kuranguka mu ijuru. Yaba gusa twashobora gutahura ico ivyo bisobanura. Mbega abantu ki twoshobora kuba twocika yaba twabona ingene urubanza kubwo kugarariza ingene two kwisuzuma isaha inyuma y'iyindi, ariko abagororotsi bazonezerwa isaha inyuma y'iyindi mu gihe bazosoma imigisha iyo Imana yasezeraniye abayizigiye. Murashobora kumenya neza yuko ijambo ryose rizosohoza. Ubugingo bwacu naho buzirikiye. Amina. Ni nako byamye bimeze. Igihe Imana yavuze ikintu runaka, nk'akarero kabwira Nowa imbere y'umwuzure,
kumbure imbere y'uko igice cya bibiliya cyandikwa, kumbure imbere y'uko ino bibiliya yandikwa, ntihari hagaragara n'igihuhusi n'imvura cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gisa nk'icyo. Yaravuze ati hazogwa imvura, Intangiriro 6:17. nta kintu cy'ikimenyamenya cy'ibyo cyari kiriho, byose byari ibigwanya ibyo. Nowa yararigiye imbere arubaha Imana, agira imigabo n'imigambi yo kwikiza no gukiza umuryango wiwe. Imana ntiyamuhevye kuko byari ijambo ryayo. Ibyo byategetswe gushika kuko Imana yari yavuze yuko ibyo bizoshika. Hanyuma igihe Yobu, igitabo cya kera cyane cyo muri Bibiliya kumbure cyanditswe imbere ya Mose, imbere y'itanguriro, biri muri Bibiliya. Yobu mu gahinda kiwe yaruhukira ku rutare rutanyiganyiga. Yararuhuka mu isezerano ry'Imana yari yaratanze. Yari yatanze ikimazi, yarazi yuko icyo Imana yari yaravuze yari ishoboye kugisohoza. Igihe byose byaboneka yuko bimugwanya, byaboneka ko bimugwanya, Yobu yagumye ashikamye nubwo bimeze uko, kuko isezerano ry'Imana ryari irishikamye. Imana yari yasezeraniye Yobu, Yobu yararuhukiye ku isezerano ry'Imana. Ese yaba ishengero ryoshobora gushika ngaho aho ryoshobora kuruhuka, amina, rikaruhuka mu buryo bwa ntakuka, rikaruhukira ku ijambo ry'Imana rihoraho kwa rukuri. Mbega itandukaniro, mbega ho bitandukaniro rimereze gute, mbega ugukosorwa kokoretse, mbega ugukebwa kobaye, mbega umunezero wodudubije, mbega ububasha bwomanutse. Iyo abantu, abagabo n'abagore bofatira Imana ku ijambo ryayo bakavuga bati nukuri, amina, haleluya, ntaco byaba bitwaye ibihe uko byaba bimeze, ivyo ntaco bipfa bipfana. Imana yarabivuze, ivyo birarangiye. Yobu mu gihe yarengana ibihe bikomeye bibi mu buzima bwiwe, imyimenyerezo mibi cyane, nubwo biruko yagaragaye ko ari umuntu agororotse imbere y'Imana. Imana yavuga ati nta muntu agororotse nkawe ku isi, ariko Satani yaremerewe kumugerageza. Yashaka yuko aheba Imana, ngo ahebe Imana ayivume. Satani yari kuba yomusambura cyane, yaba Imana itari hajya kubwiwe, mbere n'ubuzima bwe yari kubucakira, ariko ntiyabishoboye. Hanyuma Yobu yisanga kumbera ari mu gihe kibi cyane cy'ubuzima bwiwe. Arasemerera Yobu 19:25 ati ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima, niwe wa nyuma azohaba ku isi. Nubwo umubiri wanje woba waramaze gusamburwa ukamagwa n'inyo, nzobona Imana. Haleluya. Murabona, ntacyo bitwaye ibiko birakoreka iruhande yanyu. Hari ikintu muri Yobu yakongatara ku isezerano ry'Imana. Yaba twashobora gukora natwe nk'uko. Murabona, yararuhukiye mu isezerano ati ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima. Yari afise ijambo, yari afise uguhishurirwa. Nimundeke mpagarare hano kugira ngo mvuge yuko ishengero ry'Imana nzima ryubakiwe kuguhishurirwa kw'Imana. Amina. Atari ku idini, atari kwishira hamwe, atari ku myizerere, ariko kuri kwahishuwe na mpwemu w'Imana, kubwa mpwemu w'ijambo ry'Imana. Aberi mu murima wa Edeni, igihe ishengero ryatangura, kubera iki atazanye ivyamwa nk'agahini? Kubera ivyo yarabihishuriwe. Umwami Yesu yarabajije
ati bavuga ko ndinde, bamwe bavuga ngo uri Eliya, abandi n'ibindi. Arabaza muri Matayo 16:15 ngo mweho muvuga yuko je ndinde. Murabona, sico uwundi muntu avuga gifise akamaro, ariko ico muzi yuko ari ukuri, ico nico c'akamaro. Mweho muvuga iki? Ico kibazo kibazwa umuntu wese muri twebwe muri ino joro. Mweho muvuga yuko, wowe uvuga. Petero arishura nihuse adadidinganya ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu yarazi ibanga ryo mu mitima yose, kuko nta n'ikindi yarari kiretse Yahwe yahishuwe mu mubiri. Matayo 16:17. Yesu aramwishura ati urahezagiwe Simoni muhungu wa Yona, kuko si nyama n'amaraso byaguhishuriye ivyo, ariko ni data ari mu ijuru. Amen. 18. Kandi kuri urwo rutare niho nzo kubaka ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. Turabona yuko abariteriye babishaka mu kwizera, abametodiste nabo bagasemera n'umunezero, abapantekotiste bakavuga mu ndimi. Ibyo byose ibirometero amamiliyoni kure yaho, ariko ni kuguhishurirwa Yesu Kristo kw'Imana kugaragara. Murongo wa 18. Kandi uri Petero, k'urwo rutare niho nzokubaka ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. Amina. Biraroranye neza na Yohana 5:24 ngo nukuri ndabibabwira, umuntu wese yumva ijambo ryanje akizera uwantumye aba afise ubugingo buhoraho, ntigera aja mu rubanza, ariko aba yavuye mu rupfu akinjira mu bugingo. Amina. Haleluya. Suko wagize umuhari canke wanezere wagize ibineza, oya, kuko Kristo yakwihishuriye ari mu ijuru. Amina. Ni k'urwo rutare niho nzokubakira ishengero ryanje. Kuko Yobu kera igihe yumva ngo uri umukungugu n'ibindi, ndibaza umuririmbyi, umuhinzi w'indirimvyi yavuga nk'ibi ngo ntimumbwire yuko ibyo byose ari indoto, hanyuma umuntu akasubira mu mukungugu. Oya, no, ubugingo ni ikintu gifadika kandi kiriho, kuko nihabwe ubugingo guzosubira mu mukungugu canke mu munyota. Igihe tuvuye hano duca twigira hakurya. Reka ndabafatire hano amajambo y'intumwa igihe yavuga ngo igihe ino rusago turimo rusambuwe, turafise inyubako y'Imana iturindiriye. Tuva hano tukinjira hariya. Amen. Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yobu, abahanuzi bose barizeye, bizigiye, bari bazi yuko ukuzuka kuzoza, kandi ko umukiza, umucunguzi azoza, kuko Enoki yari yamaze kuvugishwa yuko azoza ari kumwe n'abera ibihumbi amasinzi. Yuda bose, Aburahamu, Yakobo, Isaka na Yakobo, Dawidi, Yeremiya, bose bari baruhukiye kuri ibyo. Bari bazi yuko Mesiya azoza. Ubugingo bwabo bwagiye muri paradizo, ntibwagiye neza imbere y'Imana. Oya, kuko kiriya gihe amaraso y'intama n'ay'imfizi niyo yaseswa. Ibyaha byabo ntibyari bwaharigwe, ariko byaratwikirwa. Ubuzima bw'ibikoko ntibwashobora kubashoboza. N'igihe gusa umwana w'Imana yapfa niho ubuzima bw'Imana bwaje. Nico gituma bose turi abana b'Imana. Ubuzima bwiwe bwaragarutse, kuko mu maraso yiwe. Hariya mu isezerano rya kera
abizera bose abasenga bapfa mu kwizera barindiriye icyo gihe kubera iki bakora ibyo bagomba guhambwa muri Palestina bari bazi yuko ukuzuka kutazobera muri Egiputa cyangwa ahandi ariko gusa muri Isirayeli nicyo gituma bagomba guhambwa hariya ndafise amazina nka yose sinzi imbere n'ingene abantu banyita ariko ikintu kimwe kizi narapfuye napfanye na Kristo ubuzima bwanje buri muri Kristo buranyegeje mu Mana amina hamwe na Kristo nashizeho ikimenyetso cya mpwemu yera ndindiriye umunsi azompamagara murabona kuko haranditswe ngo Imana izotuzuza dushira hamwe izozurana na Kristo abapfuye bose abasinziriye ni gute twinjira muri Kristo twese twabatijwe muri mpwemu umwe ngo tugire umubiri umwe aho rero turi mu bwami bw'Imana Abikorinto ba mbere 12 umurongo wa 13 aho rero turi ingenzi n'akavantara hano mu isi turindiriye ukuza ku bwami bwahezagiye bw'Imana n'inganjiwe igororotse yego nibyo turabirindiriye aho nta gukekeranya na gutoyi ifise muri jewe kuko Yesu yategerezwa kubona ibyo imbere y'amaso yiwe igihe yari hano ku isi yarazi by'ukuri ijambo kirihoraho ry'Imana yarazi yuko umwuzuro w'Imana wose wari muri we ubumana bwose bwari muri we yari byose yari data umwana mpwemu yera Imana yigize umuntu ishusho nini y'Imana Imana ntiriho itafise umubiri irafise umubiri isa n'umuntu Mose yarabonye mu mugongo hiwe niyo mvugo uko niko Imana yiyerekana nuko yivuga nibyo dufise hano ku isi byose n'ishusho y'ibizobaho ibihe bidashira nimba ibyo ari ibyo kuri nk'ibiti inyoni n'ibindi iyo ni ishusho y'ibizobaho mu bihe bidashira byose bizoba bimeze neza inyoni ibintu byose biri hano ni nk'akarorero canke ukugereranya ni igitutu si gifadika gusa ni nk'ikintu c'igitutu harakwiye urupfu kugira ngo ishusho ibe yuzuye kugira ngo dushobore kubishikira ngo ukundi gusha dusubire gusa mu ishusho yiwe mbega ishusho y'agahore umunsi umwe kizoba ari gifadika tuzoba tumeze nkawe aho rero Yesu yambaye ahawe ububasha bwose bw'Imana igihe ahura na Satani ntiyigeze akoresha ububasha bw'Imana ariko yakoresha ijambo ry'Imana muri Matayo 4:4 yavuze ati haranditse ngo umuntu ntazotungwa n'umukate gusa ariko n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana amina ni gute none mushobora kuvuga ngo ndashobora kuwigumira iwanje hanyuma nshemba umukristo mwiza gusumba aho noja mu gikorane c'Imana mu ishengero murabona ishengero ibyaritswe byabivuga ngo dutegerezwa gukorana kandi mpwemu w'Imana azoturongorera mu ijambo arigire rizima muri twebwe murabibona ni mpwemu yera yabyanditse kandi abigira bizima muri mwebwe murabona abarongorera mu ijambo kandi isezerano ry'Imana ryose rizotanga icanditswe muri ryo murabona nagomba gusa kuvuga nk'igice cy'isaha ariko mbona bigomba biriko biraba birebire Yesu mu masaha yiwe ya nyuma y'ubuzima bwiwe ni ubuhanuzi bungahe bwasohoje hariya umuntu yambwiye ati mwere data Branham ibyo biteza kugushikira imbere y'uko umwami Yesu aza ndavuga nti birashobora kuza giturumbuka
murabona ikintu cyose cyabaye, ibi byabaye byose muri ajya amasaha ya nyuma naribagiye, mbega n'ubuhanuzi bungahe bwasohoje. Mbega tubayeho mu isaha iyahe muri kino gihe? Numva merewe nabi mu buryo bw'imbere, ariko ndibaza yuko ubu kuri ino ndirimbo ngo igihe ibitandara byasaduka, ijuru rikijima, umucunguzi wanje yarapfuye, umutwe urajondama, ariko igihuzu caratabutsemo kubiri, inzira irugururwa kugira ngo dushobore kurengana. Amen. Yaracuritse umutwe arawunamika, izuba ryarazimye ritagishaka kumuraba, ariko yarapfuye kugira ngo aducungure. Ni kubw'ivyo yaje kugira ngo abikore. Ukwezi kwarinyegeje, inyenyeri zigigwayo, hari hijimye ku isi. Ibyo byabaye nk'uko umenga n'imitsi igize ibibazo, kuko Bibiliya avuga muri Matayo 27:45 ngo kuva ku isaha ya 6 gushika ku isaha y'icenda haba umwiza ku isi, isi iratigita, ibitandara biranyiganye, birasaduka, igitambara mu rushengero kiratabuka, igihe umwana w'Imana nzima yapfa. Yarapfuye ku buryo izuba byashoboye kubyemera, yarapfuye ku buryo ukwezi kwabyemeje hamwe n'inyenyeri. Yari yapfuye, isi yose yarabibonye, n'ikirere cyose byose byategerezwa kumenya yuko yari umwana w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ntiryashobora kunanirwa. Byasezeranywe guhera mu murima wa Edeni ngo urubuto ruzoza rujanjagure umutwe w'inzoka. Amina. Yagiye he? Byagenze gute? Igihe yamanuka ku musaraba, umubiri wiwe bakawushira mu mva, yari umukene ku buryo atarafise aho bamuhamba, bamuhambye mu mva y'uwundi. Bamufata ko ari ikibyagwa, nk'umwana w'ikibyagwa, n'izina bari bamuhaye n'ibindi byose. Igihe yapfuye nk'uko mubizi, yaguye ku musaraba, ntiyari afise n'ahantu bo kumuhamba, bamuhambye mu mva y'uwundi muntu. We umwana w'Imana, twe turi iki? Mubyibaze ko bagenzi, muyibaze ku byo yihanganiye. Igihe umwami Yesu yapfa, ndashobora kumwumva adodora, hajya aramanuka ikuzimu, umuryango uriyugurura, hari abagore, abagabo, abakobwa bakiri bato, abagore bakuze, b'abakecuru, bose bari hamwe. Hari ahantu hateye ubwoba hitwa mu kasho k'abazimiye. Yaba nari mfise umwanya nubabwira neza ivyo. Igihe kimwe nagendeye ico kibanza, narahabaye, nari ku meza bambagirako, hanyuma ndigarukamwo, mbona ibiganza byanje bitaramuye n'umusaraba w'umuco imbere yanje. Ariko Yesu we yaramanutse, yari yateza kuja gushingayo intahe ko ari umwana w'Imana, wa wundi uwo bari bavuze ko ubutumwa ko azoza. Mesiya yavuga ati ni jewe uwo Enoki yavuze, ndi jewe urubyaro rw'umugore rwajanjaguye umutwe w'inzoka. Amina. Ndahejeje gupfira i Golgota, namaze gucungura ibyanje. Ni jewe abahanuzi bose bavuze ko, ariko abatizeye nta mbabazi bafise, nta gakiza
kakiriho ku bwabo. Hanyuma arabandanya inzira yiwe, adodora ku wundi muryango. Umubiri wiwe wari mu mva, ariko yari hariya epfo, hariya ahantu epfo aho muzoja umunsi umwe runaka. Aradodora ku muryango wa kabiri. Aho rero Satani arasohoka, ndashobora kumwumva avuga ngo ho neza rero, ubu rero ngiye nagushikira. Nari nzi yuko nagufashe igihe n'icabiri. Kuko urabona, guhera ubuhanuzi bwatangwa, hanyuma urubyaro rugasezeranwa, Satani yagerageje kurucakira, ariko kuri Abeli urupfu rwa Abeli havuzwe ukuzuka. Avuga ati nari nzi yuko nagufashe igihe n'icabiri n'abandi n'abahanuzi. Ati nari nzi yuko nagucakiye igihe naca umutwe Yohana. Ubu rero nivyo, ubu rero uri hano. Ndashobora kumwumva avuga ati Satani ngo hano. Icyo gihe rero niwe yari umwami, aganza, ategeka, amushikura imfunguruzo z'urupfu na kuzimu. Aramubwira ati ndagomba yuko umenya ibihe byose, wanye ushukana guhera kera, ni je ndi umwana w'Imana, na byawe n'inkumi, ndi hano nanesheje. Ubu rero bimenye, ideni ryose ryarishwe, nta burenganzira na buke ugifise, urambuwe ibintu byose by'uburenganzira. Aca mukubita ingumu, avuga ati uraheze ibihe byose. Aho rero aca aragenda. Murabona, ntiyari afise imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, yari yazihaye Petero, ariko yafashe imfunguruzo za rupfu na kuzimu. Ubu rero azifise, arabwira Yohana ati nari napfuye, ati ubu ndi muzima, mfise imfunguruzo za rupfu na kuzimu. Murabona, Yesu yari azifise, niwe mukuru, niwe mutware. Rero natwe tubayeho mu gihe cya Pasika. Raba nimba ari by'ukuri. Yobu arihe? Aburahamu arihe? Abo bose barihe? Abo bose bizigiye Imana mu bihe byabo, bari barindiriye Mesiya, barihe? Urupfu mbega baratetere? Oya. Ndashobora kumubona rero ubu acagendera muri paradizo, adodora ku muryango, arinjira. Aburahamu, Sara. Aburahamu abwira Sara ati mukunzi wanje, raba, ni wa wundi nabona ca gihe kiriya hariya munsi y'igiti, wa wundi yaza kuri jewe, ya Mana ya Aburahamu. Hama mbona Daniyeli araraba ku bitugu by'uwundi, aravuga ati murindire gatoya. Ni cya gitandara nabona gisohoka kiva ku musozi, ata kiganza c'umuntu kigiyemwo. Numva Yobu nawe arasemerera ati niwe nari ndabizi ko umucunguzi wanje ari muzima. Ubu rero nguwe ari hano, narinzi yuko nzomubona, niwe. Ezekiel araraba, aravuga ati ni wa wundi nabona nk'iringi mwiringi. Byose byatemberezwa nawe. Ese nge nari by'agahore. Enoki aravuga ati namubonye azananye n'ibihumbi by'abera biwe. Hari habera bo mu isezerano rya kera, bari barindiriye, ntibashobora kwinjira imbere mu nyonga y'Imana n'ibimazi by'ibikoko, ariko bashobora kuvuga bati ni jewe mwamenye, ni jewe rubyaro rw'umugore, ni jewe mwana wa Dawidi, nabyawe n'inkumi, narishe ibyaha byanyu, namaze kubitangira
si ibimazi by'intama zanyu n'ibyo mwazanye byatanzwe oya n'amaraso yanjye yatanzwe yamenywe mwacunguwe nimubyibaze ibyo biramaze guhera heze imyaka nk'igihumbi n'amajana 900 wa mwami nyene ndakunda ibyo neza rwose yarazutse azukana nabo yagomba kugenda avuga ati oya ndagumana n'abigishwa banje iminsi 40 murabona yarazutse nico Bibiliya ivuga muri Matayo 27 ku murongo wa 51 ko abapfuye bazukanye nawe benshi Aburahamu Isaka Yakobo abo bose bari barindiriye yuko bazuranywe nawe urabona yari mishuzo yo mu isezerano rya kera yari mishuzo ivyamwa vya mbere bari bakiri bato basa neza badasubira gusaza baratembera hariya biyereka benshi mu gisagara umunsi umwe barambajije nimba byari ibintu by'imigani ko Yesu yaduze mu ijuru canke yabajanye nawe ndavuga nti oya cari gifatika ko birivuga ngo yaduganye iminyago aha impano abantu yafashe mpiri uwafata mpiri adugana iminyago aha impano abantu baba marayika bari bavuga bati bagabo bigarira kubera iki muhanga ijuru uwo Yesu uko aduze niko azogaruka nkuko yaduze mu ijuru abera mu isezerano rya kera baraduze bararengana ukwezi bararengana byose maze hariya ijuru ryera ry'ubwiza abera mu isezerano rya kera barasemera bati nimwiyugurure mwabirimba bihoraho nimuzamuke muduge hejuru Zaburi 24:6 nimwiyugurure mwabirimba bihoraho muduge mwiterere hejuru mwabirimba bihoraho nimwiyugurure kandi mwiterere hejuru mureke umwami w'ubwiza yinjire abamarayika bari indani nabo baravuga bose hamwe baravuga bati ninde uwo mwami w'ubwiza Zaburi 24:8 abera mu isezerano rya kera baravuga ati n'umwami ahambaye mu ntambara yaranesheje niwe muhizi mu ntambara yanesheje ibirimba by'izahabu biriyugurura binjirana nawe ibirimba by'imaragarita maze abera bo mu isezerano rya kera bararirimba bose abamarayika baranezerwa batera kamo k'umunezero yari yamaze kunesha byose urupfu na kuzimu yari afise imfunguruzo za rupfu n'iza kuzimu haleluya ubwiza n'ubwiwe hanyuma aravuga ati data ngaba barashishikaye mu kwizera baramenye yuko nzoza ubu rero nanesheje byose urupfu n'ukuzimu ngaba yashobora kwerekana yuko yarwanye amina yari azanye iminyago kuri we yari afise inkovu niwe muhizi mu ntambara ati data ngaba Aburahamu Isaka Yakobo mwese nimuze rero nimwicare gushikaho hazoza igihe aho abasi banje bose bazocika indava z'ibirenge byanje bene data azogaruka amina azoba ari umunsi w'ubwiza n'igihe umubiri wiwe wari uryamye mu kaburi yaramanutse aranesha Satani hanyuma aravuga ati kubera ndiho amina namwe muzobaho ndibaza muri rino joro mbega bimeze gute kuri mwebwe murizera kandi mubanye nawe murashobora kuvuga buti mana ndaje muramaze kwemera ikimazi gihoraho ku bwanyu kirimo byose nimuze
nimuze umwanya uriko urihuta mwese mutarigera by'ukuri mwemera Kristo mwakira Kristo mbega ntimugomba kubikora ubu ndibaza ko twese twakomejwe mu kwizera ni mwene data Frank abivuze ubu biboneka ko ari ibintu bito ariko ni by'ububasha cyane nk'uko maze kubivuga mu kanya gashize igihe ukwemeza kuze kukiyongera ko akaba atari gusa amajambo ariko ari umwami yemeza ijambo ndizera yuko ari muri Yohana 20 kumbure ku 20 ego baranezerwa igihe babonye umwami ndibaza yuko umunezero wacu uzoba ari munini cyane nitwabona umwami agendera hagati yacu by'ukuri ashobore gushinga intahe wenyine yishingira intahe yuko ahari ntihagire umuntu yobaza ikibazo ariko umuntu wese ashobore kubimenya yuko umwami ari hano ku mwami ari hano umwe wese abigire mu mimenyerezo bizovana no kwizera kwacu n'ukwitanga kwacu n'ukwiyegura kwacu n'ukumvira kwacu n'ukurindira kwacu n'ukwitega kwacu ibyo ntibizovana na gato n'Imana ariko gusa bizova kuri twebwe dutegerezwa kumenya ico Imana yadusezeraniye niba ibyo by'ukuri bishobora kuba ibihambaye bizanywe na mpwemu w'Imana kandi ni twavyizera aho rero nta kintu na kimwe bibuza bitegerezwa gushika Meza Branham kuko twabibonye ntiyanashitse kuri uwo murongo yagomba kuvuga ku by'ukuri ku byakozwe n'umwa 25-27 aho Petero yavuze yisunga Kristo hari handitswe yuko ngo uwera wanje ntazobona ukubora kandi niko byameze niko byagenze umubiri ntiwigeze ubora imbere yuko amasaha 72 arengana kugira ngo ukubora gutangure yari amaze kuba yazutse ijambo ryose ntirishobora gukugwaho ntirishobora kubura ububasha byose byasoje muri we ibyo abahanuzi bose nimumbarire ni ryari ijambo ry'Imana ritigeze risohora nimumbwe n'ubu ririko rirasohoza kuri Isirayeli amina ku mahanga mu biriko birashika mu isi yose mu mpande zitandukanye zose aho rero mbega twotaha tugaragara mu ntoko ya ntibishoboka ni wacu gusa ni ukwizera byose bizovana no kwizera ku Bayuda barafise igitambara ku mitima yabo Imana yabikuye kumbure batazi ibyo ariko bamwe barazi ayandi mazi ariko twebwe igihuzu twagikuweho kubwo guhishurwa kwa Yesu Kristo turashaka by'ukuri atari ukwizera ariko twizera n'umutima wacu wose ntitwemere gukubitwa hasi ariko twemere duhagurutswe kandi twese twiyumvirane ko dufashanye kugira ngo umwe wese aronke ubufasha bw'Imana ubu rero tugiye guhaguruka dushimire hamwe Imana turamaze kumva ijambo ryawe mu buryo buciye bugufi ariko ijambo ryawe ntiryigera kugaruka ko ubusa ryama risohoza igituma waritumye mwami turagushimiye n'umutima wacu wose kubwo ubutumwa bwiza n'ubwo butameze neza turagushimira n'umutima wacu wose kubirimwo n'amajambo atugirira neza harimwo amajambo yo kutugirira neza harimwo iby'ubuzima harimo uguhishurirwa n'ububasha mwami turagushimira kuba waragize umuntu washoboye kurungika hamwe nawe washoboye kuba ugaragara mu buryo buboneka mwami uno munsi turizera mu izina ryawe
uko ijambo ryawe riri ku butumwa yazanye. Turizera ku butumwa yazanye mu izina ryawe. Ukore kugira ngo ibyo bintu nyene bikoreke ubu mwami mukundwa, bikoreke mu buzima bwacu mwami mukundwa. Ukureho mu buzima bwacu, mu byiyumviro byacu, ukuri ibintu byose kugira ngo ushobore gukora mwami, ukuri ibitsitaza byose kugira ngo ushobore gukora widegembya mwami mukundwa. Uduhe kandi kubana neza, twubahana bamwe n'abandi mwami mukundwa. Urazi ibintu byose, utugirire ubuntu bwo kurataramura amaso tuyaraba kuri wewe mu kwizera no kwizigira ko uzokora ibintu byose neza. Mwami, turizera yuko ku mpera uzohishura mu buryo bwiza intsinzi yawe. Haleluya, nihimbazwe hashigwe hejuru izina ryawe mwami. Tukujeje abanyantege nke n'abagwayi hagati yacu hano mana yizigiwe. Satani numubeshi, Igorogota waratwaye ku musaraba ingwara mu mubiri wawe hamwe n'ibyaha byacu n'amakosa yacu mwami mukundwa, kugira ngo dushobore kwizera n'umutima wacu wose ku gikorwa cyo kuducungura kirimwo ikiremwa muntu cyose, dushobore natwe kukigiramwo umugabane. Dusabe ibyo dufitiye uburenganzira, ubugingo mu gukira kw'impwemu n'umubiri mwami. Utwuzuze umunezero n'amahoro n'inkomezi mu kwizera, dushobore kubandanya mwami. Haheze igihe kirekire utigaragaza ukwizera ubwoko bwawe, ugukomeze. Turagusavye udukomeze mu kwizera mwami, udutungure maze tukubone ube hagati yacu. Uze wowe nyene bwawe na mpemu wawe, ureme ikirere ciza ico ushobora gukoreramwo, ukemeza ijambo ryawe. Turagusezeraniye ubu mwami, turagufatiye ku ijambo mwami. Waravuze uti bikorwa nasokoze namwe muzobikora, kandi muzokora n'ibibiruta mwami mukundwa. Warasezeranye ugusubizaho, yego wasezeranye byinshi. Dushobore natwe kugufatira ku ijambo mwami mukundwa, kugira ngo ntihagire na kimwe cyo dutandukanya nawe cyangwa ngo dutandukanye bamwe n'abandi. Dushobore twese gukorana mu nyonga hawe, mu kirere cejejwe kandi gihumanuwe mwami. Uduhe ukubaha n'ugutinya ijambo ryawe n'izina ryawe. Udutahuze ico bisobanura kuba dukoraniye mu nyonga zawe mwami. Uduhe inyifato nziza mu bintu byose. Izina ryawe rihabwe ubwiza n'ibyubahiro. Urakoze kubwa ano majambo aciye bugufi. Tuguhaye ubwiza mu izina rya Yesu. Aleluya, amen.